none yomenya ko wicaye ikayoberwa ko ushonje, yomenya ko ugiye guhaguruka ikayoberwa ko ikwiye kukugaburira. Mpamagara umuntu ati bityo ukomeza guteka, hari ibindi bikibaho ubushobozi sinamutanga nta bindi utuduhinda nitunera ubwoba ntituzoreka kubaho, ariko hampande yawe numvise ko hari ubundi bushobozi. Ntabwo ari bya bindi bishasha, ihera ku birarane. Imana yibuka ibirarane, Imana yibuka inzara wagize mu myaka 5, Imana yibuka agasuzuguro wagize mu myaka 2, Imana yibuka ibirarane, yibuka Imana amaze iminsi 78 n'imbere yayo ntabiko ndajya ubu ahagaze ku munsi wa 28 ihere ku birarane n'izina rya Yesu. Ihere ku birarane ababaye bazimu bakire, ihere ku birarane abadayimoni bahoge kuko mutabyumva. Reka gusamara yaje kurera ku birarane n'abantu b'Imana, reka yaje kurera ku birarane apana kugenda n'abazimu, ije kurera ku birarane amasike. Reka gusamara Imana yaje guhera ku birarane, nicyo gituma abazimu bariko barakubitika. Yaje guhera ku birarane, iki ni ikimenyetso cyerekana yuko ije guhera ku birarane hari izindi mbaraga zije gukora atari z'uno munsi, ahubwo ije guhera ku birarane. Niba hari uvuga tere haleluya. Ndavuga urashobora kushira mu bantu baje gusengera uwa agazamu yibira ko ishobora kujya mu gitigi cy'abantu bo gusengera, ishobora gukora birengeye cyane. We hari ibyo yari tariyumvira, ariko ibyo yari shize mu murongo, Imana ikora birengeye cyane. Haleluya, birengeye cyane. Suba gusa n'abandi mu misenze nabona baje, mu misenze nabone bandondera bamamagara no muyimbi bariko barampamagara, dufashe ibintu dusengera uku dufise ingorane nezi haba ibibazo binini ntibemera ko ndinoba mwarimu, ntibemera ko ndi umupastori, nibo bakora umukozi w'Imana, ariko nza numva bariko barampamagara pastor, ye umukozi w'Imana uri mu bikorwa binini ndiyo ishobora gukora. Amen. Hallelujah. N'Imana ikora abantu bakora. Yaba n'abantu bo bigarukije hafi, yaba n'abantu bo kwagarukije hafi. Hari abantu ariko mu Imana hari imisiyo abantu bamwe ngo bagire icyo bagukorera boca bamera nka Yona. Hari abantu Imana yoha misiyo bo bankayona hagati kujya yudutumyeko tumuducukuguru basi mugabo ntitugende. Nujya yudutumye ko yariyumvire na erega barahari Imana hamwe bahaye ikintu ature ikintu cyose kizoca kuri naka, ariko kitegezwa gushika. Iyumvira abantu bicara baremeranya, iyumvira abantu bicara bakwikira imigambi, iyumvira abantu bicara kuvuga kwa kundi. Imana ibahaye misi ati genda ndakurahiye bashobora kubikora. Mbere reka bari bondo saba Imana izohemesha. Amen. Reka byashoboka. Amen. Erega nibo babikora uko babyibaza, bakora bakoreshejwe. Amen. Morodeka Hamani yamushingiye igiti cyo kubambako, ariko Hamani nyene hallelujah. Amen. Hamani nyene niwe yabwiye Morodekayi ngo ngwino, aramutumyeko amukura ajya ku irembo amujana imbere y'Imana. Uwari kumubamba Hamani yabanje guhabwa itegeko. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Hallelujah, hallelujah. Yabanje guhabwa itegeko ati bantu mutembereze mu gisagara cyose.
babanza kumutembereza. Morodekayi acarurira ku mugongo wa Hamani. Morodekayi yurira ku mugongo wa Hamani yaje aje gutanga amakuru y'uko Morodekayi akwiye gupfa, ariko kubera ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumviye, Imana iravuga ati ntibishoboka, ahubwo mu gishingo cyo kubambura wowe urabambwa, kandi mbere y'uko uza kujya kuri kijya giti bagutembereze Morodekayi. Iyo mirengane byari kugenda, ariko duhamagare mu telefone Morodekayi tugira ingane byagenda. Uwaturutse na Morodekayi hano akatutera inkuru gatoya ingene byari bimeze, ingene yabyifashemo. Ngo aruriye aranza gutemberezwa mu gisagara cyose, ati banza mumutembereze. Nariko niyumvira Morodekayi ingene yagendana na Hamani, ingene yamubaza ati none Hamani wewe Hamani none wewe gute? Morodekayi arishuwe, Hamani nawe agomba gupfa, kandi mu bwa mbere Hamani niwe yagomba kwica Morodekayi. Kuba Imana ibasha guhindura imyanya n'ibintu. Amen. Ibasha gukora ibirengeye, kandi mu gukora ibirengeye ibasha guhindura imyanya. Ntabwo murabyumva neza, ntabwo murabyumva. Ishobora gukora icyo gituma numva nshaka uyu munsi ngomba ive mu gacere. Birashoboka? Ishobora kuva mu gacere. Imana irashobora kuva mu gacere, kandi Imana ikindi nacyo ishobora no gukora itanavuze. Ishobora gukora yibere mu gacere cyangwa igakora ivuze, kuko Imana mu gukora n'ikeneye ibombora, ahubwo irashobora gushyira ibintu mu ngiro gusa. Amen. Shobora gushyira ibintu mu ngiro. None mu gukora bishobora gukoresha abantu, kandi abantu ishobora kubahindura ibyiyumviro, kandi ishobora gukora cyane ibirengera ibyiyumviro by'abantu. Ibyiyumviro by'abantu. None n'ubu wibaza ko abantu bakwiyumvira ko iki cyangwa abantu baniyumvira ko ibiki, bakwiyumvira ko ibintu bitandukanye. Hari ibintu abantu bakwiyumvira ko, ariko ikinezera Imana yo yikwiyumvira gute? Ishobora gukora ibirengeye cyane. Icyo gituma numva ngomba dusenga Imana, kandi uyu munsi umuntu yoshaka yosaba icyo ashaka ku Mana. Kuko ishoboye gukora birengeye cyane iby'umwana w'umuntu yiyumvira. Iri jambo numva umenga ntirisaza, ahubwo riguma riba rishaje. Ishobora gukora, numva n'indwi itangura no ribandanya, numva n'iyindi nta kintu copfa, kuko numva Imana yo mu ijuru iguma iba ndende, ndayavye guca sinshobora kubona igeze, ndavye mugambuke mbona Imana yagutse cyane, ndavye mu bunini sanga ari nini. Shoye gukora ibirengeye cyane. Hallelujah. Amen. Sanga ishoboye gukora ibirengeye, kuko igituma ishobora gukora ibirengeye nuko ibintu byose bikoresha. Amen. Yaba yakoresha ikintu kimwe umuntu yotakaza ibyiyumviro, yotakaza ibyizigiro. Ahantu hamwe umuntu yotakaza ibyiyumviro cyangwa yotakaza ibyizigiro, yovuga ati ndumva umenga birashoboka ko umenga ntiyoshika ku ntumbero, ica mu nzira imwe cyangwa ikoresha ikintu kimwe. Ariko Imana iyo byase ubundi mbere base ndababaza, ni iki Imana itokoresha? Ni hehe Imana itokoresha? Nana kubitokoresha. Ibindi byo? Tuvuga ibintu biva mu mutima? Tuvuga ibintu twizeye? Tuvuga ibintu twemeye? Imana ishobora gukoresha ibintu byose. Wari abatabyemera, wewe Imana wibaza kwikoresha ikibazo. Wewe wiyumvira ko Imana ikoresha iki?
uziko n'abazimu nabo birana ahantu hari ibintu nk'ibi by'imbaraga nk'izi abazimu bakagutwara ugasinzira ugira ngo iri ni itirose inde umuntu arasinzira azarasinzira kwa Siyoni yo bikoresha yo byikorako yo intebe yo impuzu ingorane zihari rimwe na rimwe umenga Imana ntiri hafi cyangwa umenga Imana ntibyumva ariko Bibiliya ivuga oya si Bibiliya abaririmbyi bavuze ngo twegereye gusumba umwambaro twambaye. Amen. Gusumba kagakoti cyangwa kagakaruvati biratwegereye. Amen. Iyo usomye Zaburi rero Zaburi yo icibitombora neza Zaburi y'139 Zaburi 139 irabitombora neza were ku murongo wa mbere ninde azi gusoma ngo hadusomere Ukora waransuzumye uramenya Zaburi 139 aha banganya twumva urazicara ryanje niva hasi ryanje Uhoraho waransuzumye uramenya kandi urazi nicara ikamenya niki umva Imana ariko umva imenya n'ingene wicaye igakurikirana icara ryawe ugiye no kuva hasi kaba yabimenya none yomenya ko wicaye ikayoberwa ko ushonje yomenya ko ugiye guhaguruka ikayoberwa ko ikwiye kukugaburira umva urazi icara ryanje urazi niva hasi ryanje none Imana yokwitaho iva hasi ryawe n'iyicara ryawe ikananirwa kwitaho ibibazo byawe byose sindabyumva neza bandani waciyureka umenyera kure ibyo niyumvira aha umvira ijambo haleluya ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira Zaburi Dawidi arabivuga ngo Uhoraho reka umenyera kure ibyo niyumvira kandi ibyo wiyumvira nyene nibyo ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo umenyera kure ibyo niyumvira byajambo tumaze iminsi nabyo ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo tugira ane kandi imenyera kure ibyo tugira ane yaba Amen. Hallelujah. Amen. Ukuvuga ko bizi ibyo wiyumvira ntabyo nzi ariko hariho ubizi. Amen. Ibyo niyumvira jewe ntabyo nzi ariko hariho ubizi. Amen. Kandi wabizi ni washoboye gukora ibirengeye cyane. Amen. Yaciye yicara usorongora inzira zanje iryama ryanje umva rero. Amen. Gasorongozi Mana ni gasorongozi ibintu byose yabitondesha yabizi iramenya ko ugiye kuryama iramenya inzira uri kuracamo ngiye mu Kamenge ngiye muri quartier ngiye kumusanga aho uca hose ugeze kujya mbere iba yahamenye ibyo byose inzira zose ucamo irazizi ugeze no mu buryamo hari abasinziriye ubwenge bwose bwagiye akanwa kasamye uri kurahira amatwi n'amazuru ameze uku ibisurira n'ibinyegeri biriko biragenda marayika acahaguruka akarungika ingabo ku maso n'amazuru n'umunwa akora umuntu yumva uhora y'akazi kiwe amatere haleluya Amen. Ya minuro yose bya byiyumviro hamucereremba
nuja gukora ibyaha cyangwa ungororoka irabizi, wabeshe cyangwa wasakoje irabizi, bwa bwibone cyangwa bya migambo ufise urayizi, iminyuro yawe yose Imana iratuzi. Yesu adufashe cyane. Uzi n'iminyuro yanjye yose birashoboka jewe uyu munsi ko ataminyuro, ariko iminyuro yawe irayizi y'amarandevu mwahana, irayizi bya bindi na ya majwi agusanga hariya kubwira ngo urumva atabona. Ntabwo burya turwanira mu mutima hariya, waba uri mu cyumba wifutse mu ishuka, intambara ikaza. Bivemo, bireke, senga, reka, kora ibi, umva, itaba telefone, kora ibi, genda, kora ibi. Intambara. Ibyo byose irabizi. Uko atarajambo riza mu rurimi rwanjye, wewe uhoraho utararimenya rwose. Ya. N'amajambo yose yarayaharuye. Amen. Ninde muntu yomarurira amajambo yavuze kuva mu gatondo gushika ubu? Nanu wayasubiramo. Tureka kuyaharura n'uwavuga ati yasubiremo. Naho wawe yafashe na telefone ukaba wabaya. Nawe ati yasubiremo rero ntabyo ushobora. Ariko yo najambo naribe riza mu kanwa n'iritaraza n'irikibitse hari iba yamaze kumenya ibyo uza kuvuga. Amen. Ariko ubora umwami w'abantu ndamukunda. Aha Unikije inyuma n'imbere. Aho rero aramfashe. Ushize ukuboko kwawe. Shaka wigereza aho naho nushaka amata n'itahiri. Naho nushaka amata. Unkikije. Haleluya. Inkikije. Imbere, inyuma, impande zose. Ikukikije abamarayika. Unkikije imbere n'inyuma. Uhoraho akikije abantu biwe inyuma n'imbere. Uhoraho akikije ubwoko bwiwe imbere n'inyuma. Haleluya. Uhoraho agukikije inyuma n'imbere. Kubera abantu bakubwira ngo muca bakurangiza, uhoraho agukikije imbere n'inyuma. Haleluya. Kubera iyo mwari kubwira ngo iraguhitana, uhoraho agukikije inyuma n'imbere. Mana idufashe cyane. Mana idutabare rwose. Abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni. Urashobora kunyeganyezwa. Uhoraho unkikije inyuma n'imbere. Uhoraho we unkikije inyuma n'imbere. Imana idufashe cyane. Nicyo gituma imisfunda isurirana, nicyo gituma abadayimoni bahaguruka, nicyo gituma Satani ahaguruka, nicyo gituma ibikurondera byose bihaguruka, kubera uhoraho agukikije inyuma n'imbere. Bimwe akabihagarika, bimwe hari ibintu agira ati wewe ceceka, uyu ndamukiki nta bushobozi mufise kumwe wanje. Inama zigakorwa mu ijoro, ujya tumuhe iminsi 5, 6, 8, azoca tumutegera, tumugira turungiki amasumu, imiyaga, ibiki byaryo byose bakabirungika, bakabipanga, amafoto bakayatwara, impuzu bakazitwara, ibintu byose bakabitwara, bakakwagura, bakaguhindura, bakaguhukwe. Ariko uhoraho akikije abana biwe imbere n'inyuma. Uhoraho abirema akabikomeza. Uhoraho inyishu y'ibibazo. Uhoraho alfa na omega. Uhoraho afise ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Akavuga ngo ntibishoboka. Ubu ari mu biganza byawe. Unkikije inyuma n'imbere. Ndagushimiye mwami. Uhoraho ndamukunda cyane. Unkikije inyuma n'imbere. Yesu we.
abandi bakagenda bahorewe, abandi bakagenda bapromotse, ugasanga bakurenganye. Ariko shetani yari yavuze ngo umwaka ntumare, umwaka ukawumara, n'ubundi ukawumara, n'ubundi ukawumara, n'ubundi ukawumara, n'ubundi ukawumara, n'ubundi ukawumara. Nukubera uhoraho adukikije inyuma n'imbere. Mana ishimwe. Haleluya. Karumika abantu baza kugukoresha ibyaha kubera uhoraho agukikije inyuma n'imbere akabikurenganisha. Ariko Mana yanjye ndagushimiye. Ndakunda uhoraho agukikije inyuma n'imbere. Mana ishimwe. Umwikije inyuma n'imbere. Unshize ku kuboko kwawe. Ariko abantu bagenda bari ku kuboko k'uhoraho barahira. Ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana. Mbeba ariko iki kintu mwe muragiye agaciro. Uzi ko hari umuntu wanyereyo gukora ko burya wari waronze ofisi biro 30 yakukoze ku munsi ukanabura twenga ijoro ryose. Ukuboko ari umuntu yameze kuko. Ntuze yanyiyubwiye ko n'ukuri ngo yasize ku kuboko we. Bwana ngo mbibutse umuntu. Ukazomba n'ibadutse biro nka bitatu. Atandikira ngo wajya gusize ku kuboko gusa. Uko umwiyumviye gusa n'ingenda meze ngo yasize ku kuboko. Kandi ndeshira ku kuboko. Ngo no kunyibuka azonyibuka. Kandi kazi nashize ku kuboko. Kanda n'umuntu gusa. Ano umuntu akuramutsa aho nyine ukabona. Kayota tinakara ndamukije no kuri koze. Ubigira abantu ko yakuramukije. Cyane biciyemo kuri televiziyo bakakubona yakuramukije. Ujye nakaramukije na naka. Karabaye. Abantu bagaje batangura kumutinya kubera yakuramukije. Ariko umva ijambo ryayo. Unshize ku kuboko. Amen. Uhoraho ari abana ashize ku kuboko. Naho babona ko uyu munsi batamenyekana ariko hejuru yabo hari ku kuboko kw'Imana. Naho byobona ko uyu munsi basuzuguritse ariko hejuru yabo hari ukuboko kw'Imana. Naho bibona ko uyu munsi baribagiwe bitewe n'impamvu ziriya na ziriya ariko bagendana ukuboko kw'Imana hejuru yabo. Ntacyo bitwaye. Kazima ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe. Kazima namwe mugera kwemeza ko ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe. Kazima biribwa ngo uyu muntu ataco yiyagiriza aba mahoro. Iyo wumva mu mutima wawe ari amahoro menya ngo ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe. Iyo atazi uripagiriza icyaha menya ngo ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe. Tumubyibuha. Uzi ko nabyibushe cyo umusimenga ibiro byavyiyongeye. Kubana numva ko kuboko kw'Imana kuri hejuru yanjye. Mana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Menye ko kuboko kw'Imana kuri hejuru yanjye. Numva cyafashwa cyane. Hallelujah. Amen. Mana ishimwe. Amen. Kunshize ku kuboko. Ukuri gatandatu yavuze ngo kumenya bene uko nigitangaza ntabasha kuransiga simbasha kugusigura. Mbega mwemu wawe no muhungira he cyangwa no hungira he mu nyonga hawe. No duga nkaja mu ijuru uriyo. No kwisasira ikuzimu uriyo. No kwabira amababa y'umutwenzi ngo ngerere ku mpera y'ikiyaga. Aho naho ukuboko kwawe kuhandongore. Ukuboko kwawe kuhandongorera. Aho naho ukuboko kwawe kuhandongore. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuhamfatira. No kwibagira no kwigira nukuri umwizugira unyubikize ko n'umuco unkikije uhinduke ijoro. Ariko ku 12 n'umwiza nawe ugira icyo woguhisha. Ariko mu ijoro kuri wewe habona nko ku murango. Imana nishimwe. Umwiza n'umuco kuri wewe byose ni bimwe. Ya ndafashe kuko ari wewe waremye amafyigo yanje wateranirije mu nda ya mama. Amen. Ku 14 ndagushimiye yuko
yanjye ariko mana yaturemye mu ishusho yayo, yaturemye mu buryo butangaje, yaturemye mu buryo buhebuje, yaturemye mu buryo ntasubirwamo, yaturemye mu buryo special, yaturemye mu buryo haleluya. Ishobora gukora rero ibirengeze cyane. Nimba yakuremye mu ubwo buryo, ntabwo yakuremye ngo yihende, ahubwo ishoboye gukora ibirengeye cyane. Mwami Yesu, Mwami Yesu. Nishize ku kuboko. Urabona? Haleluya. Kumva nyine abadayimoni atatu bokugira kabisa, naho bafata mbere mo kwiruka. Abantu naryohewe ku munsi we hirya y'ejo twari ku ijambo rivuga ku bushobozi bw'Imana. Twari kumvise ko buhagije. Naho no kumva umusonga mu kuguru navuga ati hariho ubushobozi. Atavuga ati ntibikenewe. Ndumva ko mfise ubushobozi. Mpamagaye umuntu atubite ugumeze gutatu. Hari ibindi bikibaho ubushobozi sinamutanga. Nta bindi utuduhinda nitunera ubwoba ntituzoreka kubaho, ariko hampande yaho numvise ko hari ubundi bushobozi. Kandi ubwo bushobozi namenye ko nabutanga buri muri jewe. Namaguruka n'abadayimoni basubira kuntera ubwoba, ahubwo ndababwira ati tusohoka, hari ubushobozi muri je, hari ubushobozi. Aho umuntu yararyoheye cyane, yaranejereje cyane. Womenya yuko ishobora gukora ibirengeye cyane ku buzima bwawe. Haleluya. Womenya yuko ishoboye gukora ibirengeye cyane kuri wewe, ntiwosubira kugira ubwoba. Wacuvuga ati ibintu byose birashoboka. Hirya y'ejo narabwiye umuntu yavuze, yamenye ubushobozi bw'ijambo, yamenye ubushobozi bwo gusenga, yamenye ubushobozi bw'Imana rurema. Aravuga ati ni kubera iki noguma ndi mukene kandi hariho ubushobozi. Menya ko ubushobozi buvamwe ibintu burema ibintu ibyo byose. Agenda afata ibibabi byose imikaratusi, ibibabi by'ibiti byari mu ishyamba twari ku musozi, arayora arunda aravuga ati turabona ingene nkena, ati kandi amafaranga ahari, w'amafaranga ugomba kugukoresha ivyo nshaka. Ivyo byatsi abiharuramo amafaranga, avuga ati none aya yonyene ntari mwinzu, aya ntari mwimodoka, aya ntari mwibintu, aya ntari mweta, urabona ibifaranga byose bisuzuguranye. Kandi ishobora gukora ibirenge byatuyumvira ibi byatsi, ishobora kubihindura amari, ibiti n'amabuye. Aregeranya ivyo byatsi, ariruka ku musozi ati Imana ishimwe kuri ibi bifaranga we, kuri ibi bifaranga, Imana ishimwe we, Imana irampaye amahera we, mbuze naho ndayashyira kuri konte, banki iruzuye. Abona ati ujya muntu n'umusazi, ya muntu yasaze yapangiwe, ariko ntabwo yari yapangiwe, yari yahagaze mu ijambo rivuga ngo ishobora gukora ibirengeye ivyo twiyumvira. Kowe yari afise ibyiyumviro by'amahera, kandi hari umushobozi akabona ishobora gukora. Bibiliya ivuga ngo ishobora gukoresha ibiti n'amabuye, akavuga ngo nishoboye gukora ibiti n'amabuye, ishobora gukoresha ibiti n'amabuye kubera ko ibi byatsi tubikuramo inoti. Siyishoboye. Asanuko arabisariramo. Twari turiko turabikurikirana, tukavuga tujya muntu hari utuntu twata, bamwe bavuga ati hari utuntu twatakaye mu mutwe, ariko kwari ukwizera. Numva tuga ngo none ibindi biri mu imodoka, none ibindi biri mu inzu, none ibindi biri mu paraseri, none ibindi. Amen. Ariko igitangaje n'ivyo bintu byose ishobora gukora ibirengeye cyane. Hari umuntu yasengeye arigendera atanaho bahuriye, mu minsi iheze agiye kujya hanze, nyamuntu aramuhamagara atumbiriza rero ngiye kugenda hanze, kandi mu bintu byose mfise ntunze guhindura ibintu byose ikintu ushaka mu byo mfise byose, harimo amateleviziyo, amatera, ibiki, salo n'ibindi n'imiduga. Aravuga ushaka iki muri baravuga ati nk'ibi byose none ushaka iki? Arana wari ngwaho yovuze imodoka aravuga tepu yoca abona ko ndayihamiye, acaramubwira ati none wewe ibyo ubona bimbereye muri ivyo nibiyi. Yagize ubwenge. Irega Imana ishobora kugutegerezwa, ishobora gukora ibirenge byo
ategerezwa kuguha ubwenge nyene. Bibiliya ivuga ngo niwasangira n'abakuru mutanguye gusangira ubahanga ijisho naho bazoba baje bariye wowe utariye inzara ikwishe ubanza ubahanga ijisho. Nibihaga toki kamwe uyagatoki kamwe, nibihaga kanyama kamwe uyakanyama kamwe, nugira uko igize nawe waba ugomba gupfa ihagarare ko nawe. Hari ababibona mu bupatiye wekaye ibyo bintu ntawe winshikiye ko wambaye ureba kubita isahani hariya kubita n'ibindi ati nakari ibintu sinabiheruka niho ndabiboneye. Abantu bakakuraba bati Imana yo mw'ijuru ujya we ari Imana kagera duteje isoni. Hari umunsi umwe twari mu rubanza ndibuka umugabo naho nyerewe nawe yakunda kujya cyane umuhari ikirobe naho cy'abakingana niyo bafu yaragikunda. Hanyuma twari twagiye mu gikorane nyine ateka iteka imbere y'abantu n'abakozi b'Imana agira iteka ryaho hantu akubita isiri ya mbere arayuzuza akubita n'iyindi ntiyaraba abandi wowe yaraba peti yiwe gusa. Abantu bose babanza guhagarika kurya baramukurikirana bamenga televiziyo nawe ntiyamenya ko ari biriko biraba yahu beza genda serebasiyo wamenga byabaye ibintu by'urukuri cyane. Kintu cyose utegerezwa kugira ubwenge. Niba urimo abantu banzura abe neza agendera kwifire uri kumwe n'abantu uri mu rubanza uri mu bikorwa uri ahantu ariho hose nawe wacu bari raba bihaye duka abandi bose ubona ngaho nawe niwiheduke nawe ushonje. Rindira nibiyongera wiyongere batiyongeye bireke nawe. Uwo muntu ari mwiyerekwa rimeze gute mu mbanizi ibyo yabonye kuva dushika hano werekwa tubari ico weretse. Haleluya. Aramubwira ati nabimbuye nawe acamubwira ati jembona utwara iyi saro utwara n'ijya modoka utwara n'ijya televiziyo aradondagura ibintu byose aregeranya ati sawa ko aribyo wihuriye sawa ndagushimiye. Afata imodoka aramuha na dokima n'ibintu byose n'ibindi byose akeneye aramuha. Inyuma y'imisi mikeya yari umuntu ahura n'ingorane yama yirukanywe mu nzu kandi ariko arasenguka azabumva yabuze amafaranga yo kwishyura bagusohoye bamwirukanye. Imana ihagurutse umuntu iramubwira ati umviriza rero ngombwa ndakugurire parasera kandi aha n'aha heza amugurira parasera. Akimugura parasera amuha dokima atanga imisi iheze. Imana ihagurutsa abandi bantu barubaka inzu uburavye inzabamwo uravye imodoka afise ukaraba inzabamwo yaragize amakave yaragize korotire yarakoze ibintu ntakazakora ntanahembwa yirirwa ku misozi asenga yaragira ubuntu. Imana imugira neza cyane. Sishatse kuvuga ko mwebwe mutokora oya nimukore kuko umuntu wese afise uko yahamagawe. Yesu adufashe cyane. Ntazoca wirirwa ku misozi ngo nanjye numvise naka ngo nibyo bamugiriye ngo nawe Imana izokugirira. Umuntu wese afise uko Imana imugirira neza. Ujya yaciye muri bijya nawe ushobora guca mu guhezagira amaboko y'ibiganza byawe. Nshatse kuvuga ko icyo kintu yariko ararema yararemye ivyo bintu byose ngo nonaha niho vamo imodoka ngo nonaha niho vamo inzu ngo nonaha niho vamo parasera. Subiye inyuma rero ariko arambwira ati umfise ibi eraba ibyo ndimo arambwira ibintu byose Imana yakoze. Ndamwibutsa ati uribuka cyagiye basaze ku musozi wegerana ivyatsi ukibita ibintu acatera induru ararira yitembagaza hasi arakupi aritembagaza ati utsiko ntari nivyibuka ko ari vya binoti bivuyemo ibintu byose ati kumbure ni vya bindi nariko ndegeranya. Haleluya. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Amen. Umukozi
umukozi w'Imana yitwa Pasiteri Barnabe, bamwe baramuzi, hari abantu bamuzi. Igihe kimwe aheruka kuza ngaha agushingira intara y'ingene yaguma yirukanwa mu nzu, kandi n'umukozi w'Imana w'inshuti yacu yirukanwa mu nzu rimwe na rimwe bakugana imiryango bakabura ntiyaca, abandi rimwe na rimwe bakaza bagatwara amatafari amabati hejuru kugira ngo bamusohore, nawe akavuga ati ngaja he, akagumaho. Bakaza bagasambura, bakavuga none turamugenza gute, bagasambura amabati muga bakaguma ngaho yabuze yaje inyuma akava ngaho. Ahandi bakaza bakabomora umuryango, bakugara umuryango uja muri chambre, bakugara n'ubundi bagasiga umuryango uca muri chambre y'uwundi kugira bamupime ibintu vyiwe nibaze babisohora. Aja hose bakahugara, bakaca basiga umuryango kugira ngo yinjire, akarinda guca muri salo y'uwundi muntu, akaca yinjira muri chambre yiwe hariya kugira ngo ntazasohora ibintu batabizi. Baramusuzugura muri ivyo vyamutosha. N'umuntu twajanye ku misozi igihe kirekire, twasenganye iminsi miremire, twaba tumaranye nk'imyaka 7 canke irenga hafi 8 dusengana afise ivyo bibazo cane. Ariko ndibuka nawe mu biseza hari igihe yagize nyisi y'amasengesho itari mike, sinibuka igitigiri yagize, ariko nyagenda ndibuka bari mu masengesho nimba yari 70, nimba yari 60, nimba yari 50, ariko sinibuka imisi yagize, ariko miremire yo kwiheba kabisa. Nyagenda bibona ngendayo ari mu misi ya nyuma kurangiza, ndamuravye numbarane ikigongwe kwenda ndavuga ati mana nawe yoba ari jewe uwo mugabo ariko arasaba ibintu, iyaba nari ndabifise namubaza ati ivyo uri kurasaba n'ibiki ndabiguhe, ntaca ndavyishura, ntaca ndabitanga mu gishingo cawe mana, numva nariko nca ndabitanga nanje ndameze. Akorera ahantu hameze gute, hateye ubwoba, bahita ngo Kazaro, aduka n'umutima ugomba gukoroka. Tuja kuvuga ubutumwa mu vyondo, mu hantu hakomeye habi atashoboka, akihangana biteye ubwoba cyane. Akira ayo masengesho arayaheze. Ndavyibuka bamuguriye impene ariyo ndi imunanira no kurya kuri eglise, umunsi yaheze bamuguriye impene ntiyashobora no kuyironka ingene ayijyanye, nyamara baraziteka zirabubuyi, mugabo kugira zirye birananirana, akaguma zirababa. Byafashe igihe kirekire kugira ngo asubire kurya. Mvayo ndarira, numva ndamwibutse, ndavuga ati ntaco aya marira turiko turarira ntaco bitwara, Imana irayazi, kuko ibyo ari byo byose nimba tubabaye kubw'iki gikorwa, yoyo yababaye gusumba kare, kuko twumvise ngo imenyera kure, igasorongoza inzira zacu zose, imenya n'ivyiyumviro vyacu, ibasha gukora ibirengeye cyane byo twiyumvira. Tudoze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Niba twaje gusenga ntabwo twaje gutumanya abantu buyangu, twaje gusenga Imana yumva kandi ibona. Iki ntabwo dusenga tuzana n'izitakara. Haleluya. Wanya nizitubusa Imana izozikorerako, kandi ibyo tuvuga byose iravyishura. Hari umunsi umwanya twicara izodushombosha ikindi gihe, abantu bakavuga ati bwa bundi b'abantu baja gusenga kweri. Byazungurutse Imana yagurutse abantu, akoresha igikorane mu gisagara cya Bukavu. Uwo mupastori aracyari umuto n'umujeni. Mw'ico gisagara cy'Ubukavu hariho amashengero ateye ubwoba. Yesu abifashe cyane. Uwo mupastori n'umujeni aracyari muto, mw'ico gisagara hariho amashengero ateye ubwoba. Avuze ngo ateye ubwoba, amasengero manini yabayeho kera nkayo za Pentecote, ibishengero vya kera, umupasiteri waho kumunyiganyiza bitoroshe. Ariko ejo bundi Imana imuramukoresha, agira igikorane, Imana imushyiramo ingabire yo kwigisha abakozi b'Imana, ikimuhuza n'abantu b'abazungu bo hirya. Akoresha igikorane kuri stade, hashoboye kwihana abantu barenga 10,000 ku munsi umwe. Achakoranya abo bapastori bose baca baraza barakorana aho hantu, barazunguruka. Nagiye muri seminari y'abo bapastori, nsangara abapastori barenga nk'ibihumbi 2,000 yahamagaye. Biyama abapastori babandi
bicocoro babandi nyene biyita kumenga nibo bagaba aho hantu hose Bukavu. Mu bisanzwe atamuntu atakubakurako ngo arabahagurukije n'abashikanya aho hantu, ariko kubera Imana amasengesho. Haleluya, aramuhagurutsa ngo bateguye iki gikorane n'uyu bakakaraba Nyakanga, nkabona bose baratweba bati ntaco yamaje naje. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwaje ejo bundi Imana ikirakora ibintu bikomeye, ari mu bihe bikomeye biteye ubwoba. Imana ikimukorera akantu, iramwimura ahantu yarari, imukorera ikintu gikomeye cyane. N'ibyo bikorana inyuma y'ibikorana Imana iramuhezagira. Abo bazungu bamwiyumvira ko ibintu byose yakoze mu gihe gito cyane. Agura paraseri i Bukavu, ayiguze sinzi aho yayiguze, aca arubaka inzu kandi ayubaka neza cyane. Agira plan ya etage, aca yubaka igice cyo hasi, hejuru asiga ahandi azoduza. Ubu aca iyi saa turiko turavugana yarinjiye muri yo, hejuru afise imigambi ya etage. Aba mu nzu iwe, wa muntu basamburira ko amabati, wa muntu bazibira hirya no hino, nta kandi kazi yigeze kuba ariko ararondera ubuzima, akora ubuzimana ikamwangira, abantu bakamwangira, agiye gusaba akazi ati watwoguha akazi wewe wowe ugomba kuturongera ibintu no kubihombya no kugira uwo mu. Reka ndakubwire, Imana ikura umuntu kure. Yesu adufashe cyane. Amen. Ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumviye, kandi ifise inzira nyinshi, kandi ikora ibintu ibyo aribyo byose. Haleluya. Ako ntabwo navyumva batere haleluya. Azoze kwibashingira nabandi bari mu missionnaire, nabandi ngangire yashinga ibandi ani bakecha nabona ni bakecha. Nakubwira nta kure cyane Imana itobasha kubukura, nta nzira na zimwe Imana itobasha kugurura, kandi basha gukoresha ibiti n'amabuye, kandi basha shaka Imana ive mu gacerere, ive mu gacerere. Ariko rero umwanya nabo badufata umwanya wo gusenga, kandi bona umuntu wese ariko arasenga, kandi usenge wibabaze twinige Imana ikore. Haleluya. Dusenge cyangwa tumeke? Nani twaje gusenga? Ahubwo twari twatetse. Uri Imana amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana yumva, uri Imana idahinduka, uri Imana idatetereza. Birashoboka ko twihenda, birashoboka ko duhuruduka, birashoboka ko Imana ishoboye, birashoboka ko wanesho n'uyu munsi ari kuri. Mana turasengera aba bantu, turabasaba imbabazi, ngaba bitahuye, ngaba bimenye, none barahagaze kugira ngo bagire ikigongwe. Mana batabare, Mana bashirikire mu izina rya Yesu. Mbabazi zawe zibaboneke ko kiganza c'Imana kibane rabasike roteke bene tuteke robosike ta shori bisi. Maraso yawe Mana, maraso yawe Papa, maraso yawe Murengezi, amaraso yawe asure kutweza, nutugirire ubuntu. Nukuri Bibiliya ivuga ngo ubonye kwa maraso usuna kumwita umunyabyaha, ariko cumwita umugororotsi. None ndamuhamagaye mu izina rya Yesu, ndamuhamagaye Mana, ndamutakambiye rwose. Haleluya, haleluya. Wera, 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 wera wa Isirayeli. Aba bantu bagire neza, aba bantu bagire ikigongwe, aba bantu bashirikire, aba bantu beze, bafite mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Bagire neza Mana, bayica umutima wawe wifuza. Oh haleluya. Nuhabwe icyubahiro, nuhabwe ikuzo, urugo kwizigirwa, uri umwami mwiza. Wowe nuhinduka, wewe urera kandi uzohora wera, wewe uragororoka kandi uzohora ugororoka, wewe umwizigirwa kandi uzohora umwizigirwa. Icyubahiro kibi cyawe Mana, amashimwe aba yawe. Ndagushimiye Mwami ko aba bantu bagiriye neza kandi bagiriye neza. Amaraso yawe weze, imbabazi zawe zibaboneke ko. Urakoze Mana, ukuri n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro n'imigisha abana nabo mu izina rya Yesu. Amen. Twaje kugusenga uyu munsi rero, kandi turi mu masengesho y'iminsi 21. Amasengesho twahaye intumbero ikomeye cyane, intumbero ivuga ngo no kugaburuza imigambi yose ya shetani.
ikugaburuza intumbero z'umwansi, nukugaburuza ivyo shetani adufiseko, nukugaburuza imigambi y'umwansi satani, ibitero vy'ikuzimu. Turanetraliza rero impemu zose za shetani. Jambo ryawe rirambarira ngo ashobora gukora ibirengeye cyane. None turagushimiye ko uyu munsi nyene ushobora gukora ibirengeye cyane. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'amahoro. Ushobora gukora ibirengeye cyane. Nyaguhora ku ngoma ushoboye gukora ibirengeye cyane. Uwera ya Isirayeli ushobora gukora ibirengeye cyane. Mana iteye ubwoba ushoboye gukora. Senga, omba sana. Senga. Ndagomba kumva umuntu wese ariko aravugana n'Imana. Orebesi. Nagomba ndagusabe uyu mwaka ntugusige ukuri. Impera y'umwaka ntugusige ukuri. Oya, hamagara Imana. Nugerageze wihambirire ku Mana. Ega ishobora gukora ibirengeye cyane. Yo koresha n'utugumu twawe kandi wizere ko ishoboye gukora ibirengeye cyane. Irashoboye gukora. Ndagomba kubona wihambiriye ku Mana we. Ihambirire ku Mana. Irashoboye gukora ibirengeye cyane. Irashoboye gukora ibirengeye cyane. Irashoboye gukora ibirengeye cyane. Irashoboye gukora ibirengeye cyane. Irashobora gukora ibirengeye cyane. Irashobora gukora ibirengeye cyane. Rabasika lo tutekemena rabasika. Senga. Ishoboye gukora itaravye kubifatika. Ishoboye gukora itaravye ku mugambi n'umwe. Ishoboye gukora itaravye ico. Ishoboye gukora itaravye ico ufise. Ishobora gukora. Mana yo mw'ijuru turagushima ko ushoboye gukora. Mana hari abantu ataco badukoreye ariko ndumva ko ushoboye gukora. Resto robosi lotekemeneta robosi kemenetu lotekemeneta. Birashoboka ko abadayimoni babatumisa gucira
tumukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu. Amen. Robo sikelo temene tuta. Ukora. Ndavuze ngo uyu mugoroba birasha gukora. Ndavuze ngo mu mpera y'umwaka Imana irakora mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo mu mpera y'umwaka ishoboye gukora. Uko bari bakuze muri uyu mwaka uheze, ntabwo uyu mwaka utangura ariko bazokubona. Ndatangaza mpanura mvugishwa nk'umukozi w'Imana yasizwe amavuta. Ndumva hari ikintu Imana iriko irakora mu izina rya Yesu. Ndavuga mu mbaraga ziyampamagaye, ndavuga mvugishwa n'ijoro, ndavuga n'Imana ariko ndasenga maze iminsi 78 imbere yayo ndayisenga. Reka igire ikintu yokora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ishoboye gukora ibyo abana batabona. Arabasikelote ribisike ndayinginga ngo ihaguruke ikore, ndayisaba ngo ihaguruke ikore ibyo itakoze mu kwezi guheze, ibyo itakoze mu mwaka uheze, ndayitakambira ngo ikore. Ndiko ndumva ihagurutse gukora mu izina rya Yesu. Ariko iyo ubyumva watera haleluya. Ndumva ihagurutse gukora, ndumva iyo gukora, ifite imigambi yo gukora, igiye gukora, itanguye gukora. Rabasikelote yarakerobosike ishobora gukora, ishobora gukora. Nimubyizeye tera haleluya. Ndagutangariza biraje gukora mu izina rya Yesu. Ibyo ababyeyi batagukoreye irahagurutse kubikora mu izina rya Yesu. Ibyo abamutavukana batagukoreye uyu mwaka igiye gukora mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ntiri bugusige uko umwaka wagusige. Ndumva umwaka utangura uzogusigira irindi zina mu izina rya Yesu. Iyo ubyumva watera haleluya. Iyo ubyumva watera iyindi haleluya. Iyo ubyumva watera iyindi haleluya. Ndemezwa na mpemu yera, ndemezwa n'Imana nkorera yuko umwaka utangura ije gukora ibyo ibirarane byose. Tugambo ibirarane, tugambo ibirarane, tugambo ibirarane, tugambo ibirarane, tugambo ibirarane. Iraje gusohoza ibirarane byose, ije kuzuza ibirarane byose, ije gusohoza ibirarane byose. Nimubyumva atari iyindi haleluya. Yujuje ibirarane itari yarasohoje mu izina rya Yesu. Bana yanje, bana yanje, bana yanje. Iyo mugenzi wawe ibirarane birarangiye, ibikere birarangiye, agatima bakwise ararangiye. Imana ije gukora, ishobora gukora. Imana ishoboye gukora, iraje gukora. Akira gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Ishobora gukora mu izina rya Yesu. Iratanguye gukora mu izina rya Yesu. Mwirindwi isangura, mwirindwi itambura. Hari abantu bagiye kwakira telefone yo gukora ku nyama. Uyu mwaka utarahera hari abantu bazoba bakibona telefone. Uyu mwaka utarahera hari abantu bazoba bakira telefone y'umugisha. Haleluya, haleluya. Uyu mwaka utarahera hari abantu bagiye kugabirwa ibintu mu izina rya Yesu. Tumva hari imigambo y'uburuzi, tumva hari imigambo y'uburuzi. Ibirarane byose. Haleluya. Ibirarane. Haleluya. Ibirarane. Ugeze ku birarane zakoranye. Ibirarane. Ibirarane. Haleluya. Haleluya.
bishasha ihera ku birarane. Nakubwiye nababwiye ngo umuntu niba gusaba igihumbi akaguhunda igihumbi azoba atabushobozi afise, ariko umuntu afise ubushobozi ahera ku birarane. Imana yibuka ibirarane, Imana yibuka inzara wagize mu myaka 5, Imana yibuka agasuzuguro wagize mu myaka 2, Imana yibuka ibirarane, yibuka ibirarane. Haleluya, haleluya. Yibuke agasuzuguro, yibuke hamwe wiragirwa, yibuke amajambo bakuvuga, yibuke n'amazina bakwita, kandi rero ku birarane. Ihera ku birarane. Abariko uyu munsi ahubwo dukeneye ko ihera ku birarane. Imana iriko iravuga ibirarane, kandi ihere ku birarane mu izina rya Yesu. Ariko Mana yo mw'ijuru abantu barayiguha. Haleluya we. Tukanavuga ibirarane. Ihera ku birarane. Ni kw'ijuru ry'uyu munsi ahubwo ihera ku birarane. Ariko Mana yanje, haleluya, haleluya. Oya, ihere ku by'uyu munsi ntabwo yoba ari Imana, ariko Imana ihere ku birarane. Kubera afise byose ihere ku birarane. Yibuke y'amakete yacagiye, yibuke y'amajoro yacagiye, yibuke y'amajambo yacagiye, yibuke yacagiye, yibuke no mu myaka iheze, yibuke namwe bakubarira yacagiye, yibuke kiriya bindi bakubarira wa mwaka, yibuke ya mpuzu wambara yatabutse, yibuke cya kirato cya wa mwaka. Pasite wapekenera tuka wibuke za yafashijwe we. Ndabwira Imana nkorera, Imana amaze iminsi 78 ndi imbere yayo ntariko ndajya, ubu ahagaze ku munsi wa 28. Ihere ku birarane mu izina rya Yesu. Nimba nizeye, nimba nkunda, nimba ikunda ishengero, oya niyishyura iby'uyu munsi ahubwo ihere ku birarane. Uyu mwaka rero utarahera ihere ku birarane. Umwaka utambura ihere ku birarane. Naho yoba iby'uyu munsi sinovyemera, noyibaza ngo mbega wahereye ku birarane. Yavuze ati itazodusigamo ideni, kandi ntizije ideni, kuko iyo si ihene ihere ku birarane. Ibanza yishyura ibirarane, ibanza ihere ku birarane. Ubwiza ntiwishyuze isezerano, ahubwo ubwira Imana ngo hera ku birarane. Birarane. Ariko ntabwo nahita nafashwa, numeka baranshoretse. Ariko ntabwo nahita nbyumva neza. Ubundi ingaburiye umunsi Imana yobikoze. Ingaburiye umunsi yobikoze idahereye ku birarane. Ariko umuntu yogucerereza akagucereza ugasubira ugacererwa, hanyuma ntamuhe ahereye ku birarane yaguheranye. Oya, umuntu yokugirira amadeni 3 hanyuma akakwishura iry'uno munsi atataguye kujya mbere, yoba kwishyuye cyangwa yoba gusigaye w'ideni. Imana ihere ku birarane. Urati imyaka tumaze twisondesha, Imana ivuga ngo ndaje. Urati imyaka tumaze dusenga, ivuga ngo tubagirira neza. Urati amajoro twakesheje, ivuga ngo ndahari kandi nabyo. Oya, ihere ku birarane. Ihere ku birarane. Reka ihere ku birarane, abarwayi bazimu bakire. Reka ihere ku birarane, abadayimoni bahoge. Kuko mutabyumva, reka gusamara.
abatimu bariko barakubitika yaje guhera ku birarane. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko ije guhera ku birarane hari izindi mbaraga zije gukora atari z'uno munsi, ahubwo ije guhera ku birarane. Niba hari uvyumva tere haleluya. Jamari kiwanje jenyene Sio simana yambwiye ngiraje gukora je nibuka amasezerano yose mbere ngo itandondera ama agenda zose kuvitangura kumbwira bapfa ngenda kuzegeranya ntangure kuva mu mwaka yatanguye kumbwirirako umwaka yatanguye kumbwirirako uko nivyo birarane nivyo ngiye bitanegeranye ibyo byose kuvitangura kuvuga ndakeneye kwihera ku birarane kuvitangura kuvuga nene kumva none si amasengesho dufise sayo kuburizamo imigambi y'umwanzi. Hariyo abadayimoni bagumye bakucobogoza bakonona bakurusha bakuboha bakwica urupfururi. Turagomba Imana ihere ku birarane mu izina rya Yesu. Abantu bose bagafashwa nabibagiye vraiment n'ababaye cyane. Abantu bose umenga bari hano benga ni mukaza shetani abo bantu bakiye gukubitwa bagakosorwa kabisa. Ariko Imana yakoze kwese Imana yere ku birarane we Imana ikunda induru igakunda morali igakunda n'amafaranga hamwe ngo n'induru nyinshi morali kuko morali igendana no kwizera. Morali igendana no kwizera. Abakinyi ubundi iyo bariko baracika intege hakaboneka morali abantu bakavuza induru nyinshi abakinyi baca basara n'Imana nayo yumvise hari morali y'abantu we icika yera kubirarane n'ingoga n'ingoga. Ukaka mirindejo ukwezi amezi abiri amezi atatu hanyuma uyu munsi ukaka irindi de ugiye kwishuruka cha wishuru ry'uno munsi ubu n'ubuherane ubundi ugiye kwishura neza uhera kujya mbere ugafata irya kabiri ugafata irya gatatu ugafata irya kane hanyuma ukishura ry'uno munsi. Haleluya haleluya. Ufashe ideni imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu haba uyu munsi ukatugenda gufata ideni ry'uno munsi hanyuma mu kwishura ugaca uhera kwishura ku deni ry'uno munsi ubu n'umuheranyi cyane uba wishyura ideni banza guhera ku ryo mu mwaka uheze. None Imana iramutse icyo yotwishura nihere ku birarane. Isengesho ryacu ni ukwihera ku birarane. Amarira yacu ni ukwitangura ku birarane. Inama yiye guhera ku birarane akina mu izina rya Yesu. Ariko twese turakabu mbere ijambo sinzi yo rivuye sinanagibuka sinarizi n'icyarico numvise Imana irimbwira ibirarane uraza ko ijambo umuntu atakumenya ubwo nyene. Hariho n'abatazi kirarane cyarico ibirarane nafse birarane n'igiki bitatanze ariko no mu Kirundi nuko nyene n'umuntu agufite ibintu akaguha ibidakwiye hatagira ibisigaye none ibyo bisigaye bikaba ari birarane
birarane, hariyo amasezerano, hariyo bivuga ngo nzoguha ibi, nzogushikana aha, nzogukorera ibi, nzogutera iteka, ubu rero turagomba ihate hanyuma haleluya. Abantu bafite bahawe amasezerano hano. Ivyo ni birarane. Habe birarane. Akiri jambo rivuye Imana ndagushimiye. Kumira guhera ku birarane. Kuje gutangurira ku birarane. Cyubahiro ni cyawe. Amashimwe nawe. Ndagukomera amashimwe izina rya Yesu. Umuntu wese ari hano hari icyo ugiye gukora Mana, ushoboye gukora ibirengeye cyane by'umwana w'umuntu yumvira. Umuntu arwaye isaha umubohore kandi umukize. Ndagushimiye Mwami ko hari icyo ukoze kandi ugiye kubandanya ukora. Tugukomeye amashyi kuri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen.